Abana bane nibo basigaye muri b'abana batandatu Bavukiye Rimwe. Umwaka wa 2022 warangiye uhitanye urundi ruyoya rugira kabiri muri b'abana batandatu bari bavukiye rimwe kuwa 24 Kigarama umwaka wa 2022 mu bitaro vy'abasirikare mu Kamenge. Uruyoya rwa mbere rwasezeye isi kuwa kabiri igenekerezo rya 27 Kigarama, nayo uruyoya rwa kabiri rurakurikira kuwa gatanu igenekerezo rya 30 Kigarama umwaka wa 2022. Umwe yamaze imisi itatu, uwundi amara imisi itandatu kw'isi. Abaganga bakurikiranye umuvyeyi kugeza yibaruke, n'ubu bakaba bakibandanya bamukurikirana cyo kimwe n'ibibondo bine bisigaye. Bari bashikirije ko atawosya bwose, ko hakwiye n'amasengesho. Gabo kandi ntitwosya bwose, inzoya zavutse zitageze, zitanashitse no kwihangiro twari twihaye. Birumvikana rero yuko abasenga bokomeza gusenga, natwe twirukanga tugakomeza kwirukanga. Ntitwosya bwose, ivyo gukora n'ibyo gufasha biracariho. Inzoya zavutse zitari bwagere, zirakeneye rero gukurikiranwe gwa hafi mu buryo twebwe duhamvya aho dushobora kugaruka. Ikibazo kigoye cyane kwishura, kubera Imana yonyene niyo menya ko umuntu abaho catazobaho. Tumenyereye mugabo nashaka kuvuga yuko ivyo tutawimenya abana bakiri bato cyane nk'abavutse bangana uko, hariho ibyo no kwita amakomplikasiyo menshi ashobora gushika. Umuryango wa Hassan NDAYISHIMIYE na Johari MUGISHAWIMANA, abavyeyi babo bana, barashima abantu bose baguma babaremesha n'abaza kubagarukirako babazaniye ubufasha butandukanye. Umuryango urabeshuza inkuru ziguma zivuga ko abana bose bitavye Imana. Mu bana batandatu bavutse kw'igenekerezo rya 24 Kigarama mwaka wa 2022, kugeza ubu Imana iracazigamye bane, abahungu babiri n'abakobwa babiri, mu gihe hari havutse abakobwa batatu n'abahungu batatu. Patrick Pagio niyo nkuru kubwa News TV.